Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 17 nzero umwaka wa 2025 kazi nshize nange bakunzi ba RPA muri ano makuru twabateguriye agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Igisata kijejwe imibereho y'abanyororo mu ibohero rikuru rya Mpimba Service Social mu Gifaransa ngo nicabashije gukora ivyo gitegerezwa gukora mu guca kubiri n'itegeko rigenga amabohero ndetse n'amategeko ngenderwa ko yibohero rya Mpimba kubijanye no gutegekaniriza abanyororo ubuvuzi nyabwo bishikirizwa n'ishirahamwe akata aho rimenyesha ko ribabazwa no kubona iyo nyifato yatumye haba abanyororo bahasiga ubuzima. Ukuyunguruza bibandanya kuba kayobera abahinga mu gihugu c'u Burundi mu ntara ya Cibitoke ho ubu bageze aho biyunguruza ku makinga gusa kandi bagatangishwa amafaranga nkayo bahora biyunguruza ko bakoresheje imiduga. Muraza kubikurikira murano makuru nayo nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatanu. Igice ca kabiri cyano makuru cahariwe ikiganiro c'ibidukikije uyu munsi tukaba yagira ku buzima bugoye abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bahora baba ku musozi gabaniro wasidutse babaye mwana yandi ni mukanye sase ndabaramutse nongere ndabahe nikaze mwidonido. Izi n'ibikino mvaga yemwe reka makurati n'agahinda gusa mu bisata byose namarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu numwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo kumpanda gwanyuruje imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo ikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyuruzwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonga gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa. Igisirikare c'u Burundi ngo kirindiriye ingingo izofatwa mu minsi iri imbere n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kugira kimenye niba kizobandanya kiri mu butumwa bwo kugarukana amahoro muri Somalia. Ivyo vyaraye bishikirijwe na General de Brigade Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi hari mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru. Iyo ntwazangabo yasiguye ko igihugu ca Somalia cyari cyasavye ko abasirikare b'u Burundi bogabanywa ariko Burundi nabwo bwishura ko bitewe n'aho abasirikare babwo bakorera hari igitigiri c'abasirikare batemeye ko kigumayo bazoca bikurirayo meza. Dukurikire General de Brigade Gaspard Baratuza. Akarere ducungereye n'akarere kanini joa abamaze kujayo barahabonye yagufiye mu Mogadishu n'ahantu uri kurakora hagize ikigorana abatabazi bo ntibonyaruka muri igabanwa rero ribandanya rya EUSOM niho
amasezerano iminsi yose yamari hagati y'ishyirahamwe rya Afurika n'igihugu cya Tanzania. Mugabo rero ubu igihugu cya Somalia hari ukuntu cazinjiyemo amahongera yariko aragaruka baratanga bati twifuza yuko ibihugu bizotanga ingabo byoba bingana gutya. Baravuga igihugu cy'u Burundi ingabo bifuza yuko zitanga aho nico nita proposition baraje no ngaho iwacu abasoma barakugana n'ubwo bwo kubona abansi nyine zogenda ku gitigiri batanze igisirikare cyacu barabwira bati twebwe tubona yuko igitigiri cy'ingabo urungika kitari munsi y'abateye zibiri hamwe n'abasirikare bajejwe gufasha ibyo mu kirere indege inite zibiri hanyuma ku Maria baguma bavuga ibiri munsi turabitahura ntitwazumvikanako bashobora ivyo cyababwira ati banganuka ari bakeyi n'akarere gicumbiye twakazi twebwe ingabo zacu ntizishobora kubandanya ibikorwa kiri munsi y'abateye zibiri ibataye imwe gusa nk'ikundi. N'ibyo rero byashitse ishyirahamwe rya Afurika ryasabye ingabo yuko ibihugu bya Afurika ariko byotanga ingabo zizokora muri icyo gikorwa ishitete ryaranditse riragenda kuko ishyirahamwe rya Afurika nibyo ritanga ingabo kandi ibyo rihabwa ingabo kandi ibyo bitanga n'ibitigiri by'igihugu kimwe kimwe cyose. Umva Somalia baratanze icyo nokwita proposition yabo hanyuma natwe turandika neza ibyo twavuze tuti munsi y'abateye zibiri na inite zibiri zo muri ndege abo ni bako dushobora gutanga abarenga aho nta ngorane dushobora bafite. Rero ishyirahamwe rya Afurika ntirishobora gushika uno munsi nta ngingo y'ishyirahamwe rya Afurika irasohoka hinjira kandi inama iraba ivyo nyene izomenga mu mpera ya kuno kwezi kugira ngo batange ibiharuro ntabanduka y'ibihugu n'igitigiri y'ibihugu bizoja kugarukana amahoro n'umutekano canke Uganda n'insimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia. Uko rero ko bimeze uzovuga ibindi birenze ivyo azoba ariko aranguha. Mu bijanye n'agatekazi na muntu naho igisata kijejwe imibereho y'abanyororo mw'ibohero rikuru rya Mpimba ngo nticabashije gukora ivyo gitegerezwa mu guca kubiri n'itegeko rigenga amabohero ndetse n'amategeko ngenderwako y'ibohero rya Mpimba kubijanye no gutegekaniriza abanyororo ubuvuzi nyabwo kubwishirahamwe Akate Burundi. Amakosa kugwa n'ico gisata kijejwe imibereho y'abanyororo babonekera cane cane mw'itakaza ry'ubuzima ku banyororo batatu bo muri iryo bohero mu kiringo kidashika umwaka n'inusu inyuma yo gusaba inshuro nyinshi uburenganzira bwo kuja kwivuriza hanze y'ibohero ariko bakavyankirwa. N'inkuru twateguriwe na Clovis Niyonzima. Kudashira mu ngira amabwirizwa ateganya kurungika umunyororo aremvye kwivuriza ku mavuriro afise ubushobozi bukwiye no guhonyanga uburenganzira ntayigayezwa bw'umunyororo ukaba nkako kubwishirahamwe Akate Burundi ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo ya 32 n'ayandi mabwirizwa Burundi bwateye ko umukono ajanye n'ingene umunyororo afatwa bitekanya ko umunyororo wese yemerewe kuvuzwa ku rugero rumwe n'abandi bantu. Ariko nkuko tubandanya tubisoma mu rwandiko Akate Burundi yashize ahabona kuri uyu wa kane kubijanye bitagenda neza mu gukurikirana amagara y'abanyororo mu ibohero rya Mpimba isanga igisata kijejwe imibereho y'abanyororo ari naco kijejwe amagara yabo gisa n'icirabiye hirya ndetse atani inguvu na nkenya kigishiramwo kugira ngo amagara y'abanyororo akingigwe. Ahishamwe Akate Burundi rirerekana uturorero tw'abanyororo bitavye Imana kubera ko ico gisata kititaye ivyo gitegerezwa kandi cari kijejwe. Umunyororo Kamenyero Bonaventure w'imyaka 68 yaragwaye igihe kinini indwara y'igisukari bita diabete. Yagumye atakamba ndetse na bagenzi we bamufasha kugira ngo aje kwivuriza hanze y'ibohero ariko baramwimura uruhusha. Ico gisata kijejwe imibereho y'abanyororo bita service social camuhaye uruhusha amagara yiwe yamaze kuja mu kaga hari kwigerekerezo rya 3-0 mu 2025 akaba yitavye Imana atarashikanwa kwa muganga. Mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa mbere umunyororo Nizigama Edith yari yitavye Imana kubera kubura uruhusha rwo kuja kwivuza hanze y'ibohero cyo kimwe na Nzeyimana Etienne nawe nyene yitavye Imana igenekerezo rya 3 ruhuhuma mu mwaka wa 2024 inyuma yo kwimwa uruhusha rwo kuja kwivuriza hanze y'ibohero. Aha ntitwokwibagira umunyororo Nyandwi Leonidas yinjiye mu ibohero mu 2017 mu ntara ya Gitega akaba yabanje gufungirwa mu iperereza aho yahohotewe bikomewe ku bihimba vy'irondoka
ariko inyuma yo kwitabariza no gutabarizwa na bagenzi be bafunganywe n'ubu akaba akivundiye mu ivuriro ryo mu Mpimba aho yahavuye yungururizwa kubw'ishyirahamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu akate Burundi. Kutita ku magara y'abanyororo bishobora gufatwa nko guhonyanga uburenganzira bwo kubaho n'agateka ka muntu bisanzwe bikingiwe n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ndetse n'ayandi mabwirizwa mpuzamakungu. Mu maguru masha rero ubuyobozi bw'iryo bohero ngo butereza gufata ingingo nkenerwa kugira ngo abanyororo ntibongere guhura n'ayo mabi. Mu gusozera ishirahamwe akate Burundi risaba abajejwe ibohero rya Mpimba ko umunyororo Nyandwi Leonidas yorungikwa ku baganga b'inzobere kugira ngo abashe kuvugwa. Iryo shirahamwe risaba kandi umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH ko ukurikiranira hafi ibijanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwo kuronka ubuvuzi bubereye mu mabohero. Akate Burundi isaba kandi leta gucunga ko amategeko akurikizwa mu mabohero cane cane uburenganzira bwo kwivuza no gushiraho uburyo bukwiye kugira ngo ibikenewe kugira ngo abanyororo bavugwe ntibibure. Arakoze Clovis Niyonzima. Mu bijanye n'intwari ibereye naho urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB mu mfunyafunyo rusaba leta guhagarika urwego nshingwantwaro rw'ikigega FLE rugizwe ahanini n'abanywanyi b'urunani COSESONA kuko biboneka ko urwo runani rwananiwe gutunganya ico kigega. Ivyo ni bimwe mu vyo urunani FENASEB rusaba inyuma y'aho abanywanyi b'ikigega FLE kijejwe uburaro bw'abigisha basemerereye bavuga ko bagire bakwiza imyaka 2 atawuronswe ingurane kandi hari amafaranga bakatwa ku mushahara ku kwezi ajanwa muri ico gisata. Kurikira Antoine Manuma arongoye urunani FENASEB. Ikigega cari cashinzwe kugire giteza imbere uburaro bw'abakozi bo mu gisata c'indero Fondation pour le logement des personnels de l'enseignement FLE kimaze imyaka 2 kidatanga ingurane. Ni mu gihe umunywanyi wese w'ico kigega atangishwa urukwezi intererano y'ibihumbi 12 akuwe ku mushahara wiwe n'ubushikiranganje bujejwe abakozi ba leta. Intererano zegeranijwe ku banywanyi bose zikaba zitangwa ko ingwati n'ico kigega mu mabanki akironsa amafaranga yo gutangako ingurane. Muri kino gihe itangwa ry'amadeni ryahagaze, abanywanyi ba FLE baguma bibaza ico intererano zabo ziriko zirakoreshwa. Mu ntango z'umwaka wa 2017 havutse urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero witwa COSESONA. Ntivyatevye abari kwisonga baciye bihagira itunganywa ry'ikigega FLE, mbere hacatangura kwibonekeza amahinyu menshi. Amategeko agenga ico kigega atangura kuja arahindagurwa mu ntumbero yo kwegurira ico kigega abarongoye COSESONA babifashijwemwo n'umushikiranganje w'indero w'ico gihe. Hakurikiye gutaramura leta mu rwego nshingwantwaro w'ico kigega kandi yaragize uruhara mw'itanguzwa ryaco, mbere ikaba yashigikiza ico kigega intererano y'amafaranga miliyoni 200 ku mwaka. Umutahe wayo wose ukaba wababa miliyaridi 3. Abarongoye COSESONA bamaze kwiyegurira ikigega FLE baciye batangura gukumira abanywanyi atari abayoboke b'urwo runani ntibaronswe n'ingurane canke ibindi bafitiye uburenganzira. Imyidogo myinshi byunyurwa nuko intererano dugijwe atanama n'ingingo iva ku bihumbi 6 ija ku bihumbi 12. Hari amadeni yatanzwe no ku bantu batari abanywanyi nk'uko byashizwe ahabona n'ubugenduzi bukuru bwa leta. Imigambi imwe yaratangujwe ntiyabandanya ariko hakoreshejwe amafaranga menshi. Aha twovuga umugambi ukubakira abigisha wiswe Mekre Ame wari watangujwe mu Kirundo ariko atawuzi iyo wahereye. Dufatiye kuri ivyo bibazo biri mu kigega FLE mu runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB dusaba leta ibi bikurikira: guhagarika urwego nshingwantwaro ruriho muri kino gihe kuko wananiwe no gutunganya ikigega FLE. Hacashingwa umugwi wigenga utegura inagurwa ryacu. Guhagarika iby'agateganyo intererano zitangishwa abanywanyi kubera batariko bararonswa amadeni, ariko abafitiye amadeni ico kigega babandanye bayarihishwa. Guhagarika umugambi FLE microfinance kuko abanywanyi ba FLE bawiyamirije kuko
batigeze bagishwa inama. Ijambo ni rwawe, ijambo ni rwawe. Umwaka w'ibihumbi 2025 twinjiyemwo ni umwaka ugira uwa 20 umugambwe CNDD-FDD urongoye Uburundi. Ukiri umuharugwana hari ishusho ry'Uburundi wavuga kuri kuraharanira. Inyuma yo gushikira ubutegetsi imvugo yajanye n'ingiro. Uburundi uyu munsi bwifashe gute? Abarundi babayeho gute? Abatumye b'ikiganiro jambo ni rwawe cyo kuri w'Imana igenekezo ya 19 ni Richard Nimbesha yahoze ari umukenguza amateka mu mugambwe CNDD-FDD Bob Rugurika umenyesha makuru akurikiranira hafi ibijanye n'intwaro y'umugambwe CNDD-FDD kuva biyamamariza ubutegetsi mu 2005 baziri Gari jambo ni rwawe muzogikurikirana kuva isaha 12 z'umugoroba mu masaha y'Ibujumbura ku mihoro itandukanye ya RPA. Nena yababwiye mu ncamake y'ano makuru ibikorwa bitandukanye by'abanyagihugu bibandanya guhungabana mu ntara ya Cibitoke bitewe no kwiyunguruza byabaye akananira abahinga. Uyu munsi ku bituro by'imiduga yunguruza abantu nta nimwe yahabarizwa kubera ibura ry'igitoro. Ubu benshi mu banyagihugu bakaba basigaye bikora ku makinga mu kwiyunguruza ibidaheza ariko ngo biborohereze biturutse kubera yuko hari henshi ayo makinga adashika. Idonidona Walter Kwizera. Amakinga nibwo buryo abanyagihugu bo muri komine Rugombo basa n'abasigaranye muri kino gihe mu kwiyunguruza na cyane cyane ko aribwo buborohera muri kino gihe cy'ubukene bw'igitoro bwabaye ndanse. Ubu aho bigeze abanyagihugu bamenyesha ko bitakiborohera kuronka ingene biyunguruza ibiheza bigahungabanya ibikorwa bitandukanye nk'uko umwe muri abo banyagihugu yavyiganiye RPA. Ino mu ntara y'Ibitoke ibijyanye no kwiyunguruza byabaye ndanse. Inyuma yaho barase ababa baje bakana igitoro hariya mu Mitanga. Igitoro kweri cyabuze burundu, imiduga ntibarabara hariya nta muduga ihari. Kwiyunguruza rero byakomeye abantu bose bari bagenda ku makinga. Kuva mu Rugombo ugenda mu Cibitoke ni 2,000 kw'ikinga, imoto 5,000. Umva rero abantu bose bakwiye ko nta miduga iri mw'ibarabara nahisemo kugenda n'amakinga. Bamwe mu banyagihugu baho muri komine Rugombo bamenyesha ko banababazwa no kubona n'abashoferi bagerageza kwiyungunganya bakaronka igitoro bigoranye baheza bakabangamirwa n'abajejwe umutekano badasiba kubaca amande y'umurengera babagiriza kurenza ibiciro byo kwiyunguruza vyashinzwe na leta kandi bazi neza ko baba bakiguza umurengera kuri magendo. Ibitoro byose by'imiduga mu ntara y'Ibitoke nta namwe hari imiduga yunguruza abantu bitewe n'uko ibitoro bihari. Abantu barahagaze barindira imiduga ibunguruza bayibuze kabisa. Ikintu kirabaje nuko abapolisi baca babafata bakabaca amande ukamengo n'igitoro babahaye. Noneho uja gushinga abantu batwara abantu 8 cyangwa 6 atagitoro babahaye nibaza n'igitoro barabikora badasubira abashobora atarisha kuri normal nkuko yari bitaze bimeze. Kandi biramaze igihe kirekire ingira heze igitoro kitabonekana neza bahora biyungunganya bakagenda muri Kongo bakaja kukironderayo ariko ubu muno minsi nanawegera Rusizi baguma dusaba leta igerageza irabe ikora inguvu zose igitoro kiboneke hama imigenderanire cyangwa kwiyunguruza bifata intumbero nziza. Muri kino gihe abanyagihugu baho muri komine Rugombo basaba leta gukora uko ishoboye kose ikabaronsa igitoro, itabishoboye naho ikareka biyungunganya bakagikura iyo kiri bakabandanya kwikorera akazi. Kuri ivyo uruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka Kareme Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke kugira agire ico ashikiriza. Walter Kwizera mu ntara ya Ngozi naho havuga ubukene bw'amazi meza bumaze amezi agera kuri 4 bugaragara mu gisagara ca Ngozi. Mu mwiheburo mwinshi abanyagihugu baho basaba leta gutorera umuti vuba bwango iyo ngorane y'amazi batarategwa n'indwara zifatira kwisukurike. Ni nkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Amakartier abangamiwe cyane n'ubukene bw'amazi ni Muremera, Gabiro, Gisagara, Rubuye, Shikiro hamwe n'igice ca Kinyami. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi bavuga ko ubu bakoresha amazi y'imvura nayo nyene bakayagura amafaranga y'umurengera nk'uko isoko ryacu rivyigana. Amazi mu gisagara ca Ngozi n'ikibazo, amazi yarabuze. Ubu amazi turonka n'ay'imvura bagatanga amahera 1,500 kw'ibido. N'ubukene
bwari buhari bubandanya bwiyongera kubera ko hari aho usanga umuryango ukenera amabido agera kuri 5 ku munsi. Abanyagihugu bafise amikoro make baraheza bakikora ku nzuzi n'imyonga bibegereye. Ayo mazi nayo nyene nk'uko isoko ryacu Ingozi ribandanya ribimenyesha ngo bayaronka bacumukuye kubera iyo myonga ibiri kure y'imihana yabo. Abanyamuremera bayavoma mu mwonga witwa Gatare ni ku birometero 5 canke mu mwonga bita Samutuku ni ku birometero 3. Abanyakinyami bahurira muri uwo mwonga wa Samutuku. Abanyarubuye baja ahantu bita mu Kimanga usanga ari ku birometero 7 canke 8 birenga bivanye naho umuntu aba avuye. Ingorane n'ingorane. Mu gihe mu Burundi havuga indwara zibiza nk'ibihara vy'inkende, kolera, amacinya n'izindi zifatira ku isuku rike, abanyagihugu bahingozi basaba bashimitse kuronswa amazi inganda zitaratikira. Ku bijanye n'iyo myidogo twarondeye Desire Minani ngo namatari w'intara ya Ngozi ariko naco yashinye gushikiriza. Uyu rero ni wa mwanya wahariwe ikiganiro dukingira ibidukikije. Uyu munsi tukaza kuyaga ku buzima abanyagihugu bo ku musozi Gabaniro uri muri zone Gitaza komine Muhuta mu ntara ya Rumonge barimwo inyuma yuko uyo musozi usidutse abahaba bagahunga. Kino kiganiro mugishikirizwa na Elvis niyo mwongere. Dukingira ibidukikije. Dukingira ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2024 abanyagihugu bo ku musozi Gabaniro zone Gitaza komine Muhuta mu ntara ya Rumonge barahuye n'ivyago biturutse kuri uyo musozi bahora babako wasidutse bituma babura aho baba gushika ubu bakaba batarasubira kubayo. Kuri uyo musozi wa Gabaniro ni igiki coba kibuboneka ko inyuma y'uko usidutse hoba hari ibimenyetso vyabura ko uyo musozi ufise kushobora gusiduka. Abanyagihugu baba kuri uyo musozi ubu bageze hehe, babayeho gute? Ivyo ni bimwe tuza kurabira hamwe muri kino kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu, aho umwe mu banyagihugu bahuye n'ivyo vyago aza kutuyagira mu kiganiro muza gushikirizwa na Elvis niyo mwongere. Ndakunda RPA kubera arizwi ry'abanyagihugu. Musozi Gabaniro wo muri zone Gitaza komine Muhuta mu ntara ya Rumonge warasidutse mu mwaka uheze. Abanyagihugu bose bari basanzwe bahaba barahunze. Ivyo babonye uyu munsi bavuga ko byari biteye ubwoba. Uyu munyagihugu yabaho kuri uyo musozi amenyesha ko ibintu vyinshi ivyononekaye haba ku biti biri mu bwoko butandukanye, indimo canke amazu. Kuva mu kwezi kwa kane mwaka w'2024 imvura yaraguye nyinshi cyane ku musozi wa Gabaniro, aho mbere kwanza imvura yaciye ihitana amazu yari asanzwe ahari, imirima, ibitungwa, eka nta kintu kimwe cari aho hantu kiretse gusa nk'inyoni yoba yagurukira mu kirere, aho nyene ngira ngo yoba yarashikiriwe nuko gusa tutashobora kubona imivyimba yavyo. Nta kintu ariko kiza ko ari igiterwa canke igitungwa, nta kintu. Kubera ku mandarena, imyembe, indimu, imicungwe, amavoka, eka mbere n'imikaratusi n'amagereveri yari asanzwe atewe kuri uwo musozi, byose byagiye, byose ndetse n'amasengero yose yari aho hantu yose agiye, byose ibitoki byagiye byose, ibitungwa bimwe byahezeyo, ibindi navyo barabicura hakiri kare. Nk'uko bibandanya gushikirizwa n'uyu munyagihugu, imbere y'uko umusozi wa Gabaniro usiduka hariho imigaga yari imaze imyaka myinshi iwubonekako, naho biruko wari ukikijwe n'ibiti bitari bike. Ikimenyetso twabona ko umusozi uzohava ukoroka nuko babona ko hariho umugaga muremure cyane, ariko tubajije abasogokuru bacu akavuga yuko kuva mwaka w'2024 uwo mugaga ariho watangura kuboneka, nawe ukabona yuko byari ibisanzwe,
kuko baguma bibaza ati ngira ngo yoba ariyo hasi yoba yarahasatuye canke ganyamugigima n'ibindi ariko rero hamaze kuza ikibazo ca energie kirasa bakaza kugira ngo bubakeho baraje ya hydraulique baciye bigaragara yuko hariho abenegihugu batahawe udufaranga twabo akacisanwa amabarabara kumbure bigaragara yuko amamashine yoba yariko aracindagira canke akora ibarabara ayo yoba yaciye amiganza uwo musozi wa Gabaniro ugatuma ucuhumira kugira ngo bice bikoroka vyose uyo musozi igitangaje wari uko ibiti bikwiye kandi n'ivyamwa vyari bihasanzwe bihari ariko byose vyaratwawe ku buryo ata kintu na kimwe tubashobora kuza gukorerwa aho hantu ahari hasigaye musanteri yarasavye abenegihugu ati ntihagire abantu sohoka kuza kurima umwanya atategeko na rimwe buri matari canke abajejwe intwaro mu bushikiranganji baravuga ko aho hantu hakorera n'igikorwa na kimwe. Ikiganiro nidukingire ibidukikije turiko tuyaga ku vyashikiye abanyagihugu bo ku musozi Gabaniro bataye izabo bitewe n'uko uyo musozi wasidutse mu mwaka uheze. Izo ngorane zifatiye kwihindagurika ry'ibihe rimaze kubashikira mu ntango abo banyagihugu begeranirijwe mu mashure kandi barahabwa imfashanyo, ariko muri kino gihe bamenyesha ko uko imisi igenda ariko ubuzima butera bugora gusumba kuko ibibanza babanje kubamwo babikuwemwo bakaba badashobora no gusubira kuri uyo mutumba nk'uko uyu munyagihugu abandanya kubivuga. Kuva ico gihe rero umusozi umaze kubisiduka abantu bose vyabaye ngombwa ko bakoranirizwa zone ya Gitaza ahantu hari amashure y'imyuga sene n'ahantu hari ibiro vya Croix Rouge. Abanyagihugu rero barara aho muri amashure iyo sare y'amashure y'imyuga bikagaragara yuko rero imibano y'abo bantu itari imeze neza bivanye n'ingene abagore abagabo abana eka bose barara ikibayaga ukabona yuko hava atanga kubonekeza ingeso mbi. Niho rero musanteri yabona yuko bakwiye kubatandukanya bakahereza amafaranga bakaza gupanga kugira ngo ntibahave basanga bagishije ingeso mbi abana bakiri bato bato yo ku myuga. Rero babananje babafasha ariko imfashanyo n'abandi bavuga ati akimuhana akaza imvura ihishe, yabaye ngombwa ko bafata ingingo yo kwirukana abo bantu ko boza gusendera mu mihana canke abafise uburyo bakaza gupanga. Ishirahamwe rya Croix Rouge ryaragerageza gutanga amabido amahema eka mbere n'uburingeti amasabune eka zo kugira ngo abantu bamwe kwifashisha muri ico gihe. Vyaciye biba ngombwa yuko babaza abantu ati mubona bwo basubiza kuri iyo misozi mwahora mubako. Bagiye kuraba abazenama ba komine bagiye kuraba aho hantu babona ko abo bantu boba basubiye kongera kubarohawe. Bishobora ngombwa yuko babwira ati nimusembere mu mihana canke murondere ahantu mupanga. Ico gihe mbere kwanza umusantere ukomera muhuta Sikora niyo nsavye yaciye abari bajejwe gutanga imfashanyo ko bobahereza amafaranga yo kugira ngo baza gupanga mu mihana. Baduhaye amafaranga angana ku 50 kugera ku rugo kugira ngo umuntu agende gupanga. Umuhanzi rero barayapanze ariko ubunye bene amazu basa n'abadusohoye kubera batabanaje batuha amafaranga kugira ngo turihe. Kuva ico gihe gusa n'iyi saha kano kanya nta muntu n'umwe arigera agenda kurima kuko ntafise ahaza kurima na burya aho hantu ariho hari hatunze imiryango. Ndakunda RPA kubera ari ijwi ry'abanyagihugu. Mu gihe abo banyagihugu bo ku mutumba Gabaniro uri muri zone Gitaza komine Rumonge bifuza ko babareka bakarima agace bavuga ko kasigaye, abajejwe intwaro ngo bababwiye ko boba baratenyenya kw'aho hantu hatarigwa ingene bohakorera ibikorwa. Uyo musozi umaze gusiduka agace gasigaye karafatanye ngo ntawe ukimenya akarimbi. Biweze bene amatongo n'abavuga mutumba tugiye kuraba ku mutumba wa Gabaniro nta muntu n'umwe yokwema gusohoka kwemera ahaba kubera amaze kuba hasiduka habaye imangamanga birebire cane ndetse usanga gipima nk'imetero 30 canke 20 umva ko ahantu aba ari ahantu mwakiranye ubwoba. Ariko rero naho biruko barasabye yuko twopfa tufata mu kurimiraho basurengarenga kugira ngo dufuma tuza turaha dusira mu dukono
ariko ntibyakunze kubera babonye yuko hoca haba amatati atandukanye na burya amatongo yose yabaye uvayaji. Mu kurangiza kino kiganiro dukingira ibidukikije, uyu munyagihugu wo ku musozi Gabaniro asaba ko abajejwe intwaro bari bakwiye kwicarira ico kibazo bakabaronsa ahandi bokika umusaya naho barima. Noneho n'amagorwa dufise sinayandi nuko tudafise naho dukika umusaya ndetse n'ibibondo vyacu vyiga umutima uhagaze mu gihe bumvise imvura abanyeshuri bose basohoka bakava mu mashure bakibaza bati yamara uruzi rushobora canke wa musozi ukongera ukaza ukadutwara. Ivyo rero bamwe bitera impungenge abanyeshuri bari kwiga eka ndetse n'abavyeyi baba begereye aho hantu. Mu gihe rero leta atashobora gukora kuko Musare we yavuze yuko atakintu na kimwe we ashobora gukora mu gihe mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda canke mu bushikiranganji bw'imibare n'umutekano bumutwara ataco urabivugako. Rero abanyagihugu rero tukaba twicaye nawe gutyo nyene tukaba tugenda turaca uturaka twasigaranye amatongo yo ku mutumba Rusange, Itaza eka n'ahandi Muzanyigera, Umutumba n'ahandi. Ubu rero tukaba dusa n'abantu tubayeho nabi na burya ishirahamwe pamu rijejwe kudufasha ubunye ryahagarikize imirimo yo kuza kudufasha tutazi imvo zatumye baduhagarikiriza iyo mirimo kuza kudufasha. Asaba leta rero ko yotwereka ahandi hantu ibasha kudushyira ndetse ikaturonsa n'andi matongo yo kurimamwo na burya nk'ubunye nta kintu na kimwe dufise cyo kuvuga ngo tuzaba dutunga imiryango yacu ari adutunze akaba hari aho nyene. Nahandangirije kino kiganiro dukingira ibidukikije twayaze ku bijyanye n'abanyagihugu bo ku musozi Gabaniro zone Gitaza komine Muhuta bataye izabo bitewe n'uko uyu musozi wasidutse mu mwaka uheze ibituma babayeho nabi muri kino gihe. Ikiganiro mwagishikirijwe na Elvis Niyomwungere naho ubutaha. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Izi ni ibiki numvaga yemwe reka makurata n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None ga Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyuze imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo ikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasongerwa isibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu.
nino ngaha tusinanga bakunzi ba RPA amakuru twari twabateguriye aciye agarukira mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi bakoze n'abagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha amakuru bamfashije gutororokanya ano makuru nabashikirije nibagira abahinga b'ivyuma batinya n'amajwi abashikira atagatosi Cesare Muzareza niko ndabashikiriza ndabikiye bamwe ndabipfuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho gutaha